turabona ama etage n'ubu tukabona uburaro butandukanye bumeze neza ehe niyi yose urabona ko musana bagomba bayirangiza ego kandi murabona ntituzubakisha ivu nico nayo nkeneye kumenya hari ivyondo babonyeko hari amazu agurishwa waja kuraba neza ugasanga ni vyondo cyangwa ugasanga inyuma y'igihe gito atangwa imigaga izi nzu zubatse ku buhinga bungana gute ku nguvu zingana gute uhereye kuri Etude du Sol gushika inzu ihere umuntu mu icizere kingana gute imbere yuko dutangura ikigo cya uhereye kuri Etude du Sol imbere yuko dutangura ikigo cya leta obuha yego cyabanza kiratubwira kiradupimira kiratubwira ukuntu isi ikomeye yego abaengineer bacu baca bifatirako mugira bake ano mazu yego hanyuma tumaze imyaka umva myinshi yego turafise experience kwiye yego n'umwanya wo gukora amakosa twarawuronse sinovuga ngo mbere yego sinovuga ngo tureberanda yego mugo mu myaka 12 yego umwanya wo gukora amakosa twarawuronse mwarawuronse nukuvuga twarubatse n'inzu ubu dirashaje yego hamwe wona yira akavuga ati hajya nihenze ngaha yego rero ahati tuko turubaka zino nzu turanakosora n'amakosa twatwageze gukora kera yego kugira ngo abakiriya bacu baze babeho neza rero mu byukuri je novuga yuko nta muntu yatuguriye inzu kwanza mbere benshi mu kutugurira inzu babanje kudutohoza baramenya ati none mubatse muri 2015 zimeze gute izo mubatse muri 2016 zimeze gute 2018 zimeze gute yego bacavuga ati ndangira baguriye baro n'abarabi ntahe z'abakiriya bacu bari ziri kuri YouTube zimaze imyaka myinshi ndwi ngahe yego bakavuga bati abantu bavuga ko ibintu yego kandi ico gihe ntumbe ngo twarakora ibitangaza yego ntitwari bwagira inguvu nkizi nimwari bwahurira na BGF oya nitwagwe na BGF nta materi twari dufise nta bureau d'études nini twari dufise nta ma societe atungana twari dufise kuko umva BMC ni groupe dufise nk'abakozi hafi igihumbi donc rero abakozi bakora ma chantier abakora muri transport ona ko twari tugize na televiziyo kugira ngo tuze turabwira abantu ivy'ikirundi aba diaspora baryoherwe donc rero ico gihe nta buji kuco twari dufise kuko twarakora ibintu vyiza